kw'igenekerezo rya 22 gushika kujya 31 gitugutu umwaka wa 2024 umugwi seni waratunganije igikorwa cyandikwa ry'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bazokwitaba amatora ategekanijwe muri uno mwaka wa 2025. Ico gikorwa cabereye mu bibanza 2246 biri ku mitumba n'amakarti yagize igihugu c'u Burundi hamwe no hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Republika Centrafricaine. Umugwi seni uboneyeho akaryo keza ko gukeza abarundi ingene bitavye ico gikorwa c'iteka. Urakengurukiye kandi abakozi bakoze ico gikorwa ku mwete, ubupfasoni n'ubwitonzi baranguranye uwo murimo igihugu cari cabashinze. Turakengurukiye kandi indorerezi zari zasavye kandi zikaronswa impusha zo gukurikirana ico gikorwa babikora mu bwitonzi no mu bwigenge ntangere. Kuva kw'igenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2024 gushika kw'igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024 harabaye ukwandikwa mu buryo bwa none ivyatorokanijwe biranga abazotora bose bakwije ibisabwa n'amategeko, kimwe bita mu Gifaransa saisie informatique. Ibijanye n'imanikwa n'isuzumwa ry'intonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora yo mu mwaka wa 2025. Intonde mfata kibanza z'abazokwitaba amatora zizomanikwa mu bibanza vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora yo mu 2025 ari navyo biheza bikitwa ibibanza vyo kumanikwamwo intonde. Abarundi biyandikishije ngo bazotore nibo bazosuzuma izo ntonde. Ibirego bishoboka bizotorokanirizwa aho nyene vyongere vyigwe. Ivyo birego bifatiye cane cane ukuraba ko ku ntonde batawe basimvye, gukosora ivyanditswe ukutariko, guhinduza aho umuntu aba yariyandikishirije canke gukura ku rutonde abiyandikishije batabifitiye uburenganzira canke abitavye Imana. Kiringo cimanikwa ry'izo ntonde fata kibanza z'abazokwitaba amatora yo mu 2025 gitekanijwe kuva kw'igenekerezo rya 10 kugeza ku rya 12 Ruhuma umwaka wa 2025. Itorokanywa ry'utunenge tuzoba twibonekeje rizoba muri ico kiringo nyene guhera isaha 1:15 yo mu gitondo kugeza isaha 11:15 yo ku muhingamo. Bashinga ntahe bapfasoni mu kibanza kimwe cyose cabereyemwo iyandikwa ry'abazotora harategekanijwe abakozi babiri bakurikirana iryo manikwa ry'intonde bashigwaho n'umuguje ryo gutunganya amatora ku rwego rwa commune Sesi. Abo nabo bagatogwa mu bakoze neza mu banditse abazotora hamwe n'abazokurikiranira hafi ico gikorwa ku rwego rwa commune. Ni bamwe twita agent recenseur na agent encadreur mu Gifaransa. Abo banditsi ni nabo bazokwegeranya utunenge tuzoba twibonekeje kuri izo ntonde fata kibanza bafashijwe n'abagize umugwi ujejwe amatora mu commune Sesi hamwe n'umuhetsi w'ikomine mu mugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI, umwe twita mu Gifaransa CEPI encadreur. Mu kibanza cyose kizomanikwamwo izo ntonde mfata kibanza hazoba hariho intonde zibiri. Urutonde mfata kibanza rwa mbere ruzoba ruri ku rupapuro runini rumwe bita mu Gifaransa A3 rwerekana imyidondoro yose yabiyandikishije ngo bazotore, nigo bamanika kugira ngo gorohe gusoma. Urutonde rugira kabiri n'urutonde rusa n'ubwo rwa mbere mugabo ruzoba ruri ku rupapuro rusanzwe bita A3 mu Gifaransa, urupapuro rutoye inkuru. Ruzofasha abo bakozi bazoba bashizweho n'umugwi Sesi mu gutorokanya utunenge tuzoba twashikirijwe no kwandika mu bikoresho vyabigenewe. Izo ntonde mfata kibanza n'amazina y'abazotora uko ari zibiri
zitondekwa hakurikijwe urukurikirane rw'indome bimwe bita mu Gifaransa alphabet, kandi zibwirizwa kuba ziriko inomero kugira bene gihugu ntibazojuragirike mu gusuzuma imyidondoro yabo. Ibikoresho bizokoreshwa mu kwegeranya utunenge tuzokwibonekeza mu ntonde mfatakibanza kuri buri kibanza cose nibi bikurikira: hazoba hari ifishe z'abasimbwe batibonye ku rutonde, mu Gifaransa bayita fiche pour omission. Hazoba hari ifishe z'ab'imyidondoro yabo irimwo amakosa, fiche pour correction. Hazoba hari ifishe z'abasabira abandi gukugwa ku ntonde kubera ko babikeka ko badakwije ibisabwa n'amategeko, fiche pour radiation. Hazoba hari ifishe z'ababona ko iryo kugwa ku ntonde ryaba canke bariya ribarenganya, ico bita mu Gifaransa fiche d'opposition contre un recours en radiation. Habe n'ifishi z'abasaba guhindurirwa ibibanza bazotoreramwo, fiche pour transfert. Hamwe rero n'ifishi zerekana ibiharuro vyegeranijwe ku munsi arico twita fiche statistique. Inyuma y'igikorwa cyo kumanika intonde mfatakibanza no kwegeranya utunenge twibonekeje kuri izo ntonde, hazoca haba ibikorwa bikurikira: guharura ibirego vyatorokanijwe hakoreshejwe ifishi yo gutorokanya ibiharuro vyegeranijwe ku munsi, fiche pour statistique. Gushikiriza umugwi sesi impapuro zose z'akazi bahawe ziri ku mukono w'umukozi wa sesi kugira berekane neza ko barenganuye ico gikorwa ataco aheranye. Ifishe ndangatunenge zitegerezwa gutondekwa hisunzwe ko ari zimwe ibibanza vyandikwa n'ikomine zavuyemwo. Bizoca vyegeranirizwa mu kigo kijejwe yandikwa kugira bikosorwe, ni kigo mu Gifaransa twita Centre de Traitement des Données. Ikosorwa riheze hazoca hasorwa intonde ntabanduka z'abazotora n'ibiro bazotoreramwo hamwe n'ikarata y'utora. Abipfuza gukurikirana igikorwa cimanikwa n'isuzumwa ry'intonde mfatakibanza z'abazokwitaba amatora y'umwaka wa 2025 ku rwego rw'igihugu n'urw'intara barahawe ikaze. Kuva ku igenekerezo rya 3 Ruhuma umwaka wa 2025, abipfuza kuzokurikirana ico gikorwa nk'indorerezi canke inderetsi baratanguye kuronswa impusha. Nico gituma twiyumviye iminsi 3 utashoboye kugenda ku munsi wa mbere, nawe no kuwa kabiri no kuwa gatatu, kuko ni imanikwa rizobera ruguru mu mitumba. Umuntu yava ku mutumba aja kuraba yandikishirije, twe twibaza yuko iminsi 3 ikwiye, kandi turetse n'ivy'iminsi burya umunsi wose ujana n'uburyo, uko iminsi rero iba myinshi niko n'uburyo buba bwinshi. Twebwe aho tugeze amaso twarabigeze turabigeranura, turabona ko ishaka ririmwo iminsi 3 ikwiye. Igikorwa kizotangura kuwa mbere, uyu munsi turi kuwa gatanu, hari umunsi kuwa gatanu, hari kuwa gatandatu, hari no kuwa Mungu. Nawe mu ndinganizo z'ibikorwa umuntu abimenye iminsi 3 imbere azokwisuganya arabe yuko muri iyo minsi 3 ashobora kuja kuraba. Hanyuma muti none imigambwe abazitoza bari kubafashanya iki? Turiko turafashanya kuko urubanza ruraberekeye. Uretse ko ari abenegihugu nk'abandi nabo nyene bazokwitaba amatora, barakeneye ko abenegihugu bavyitaba kugira baronke ababatora, kuko batitavye baba babura ababatora. Aha rero nta mpungenge dufise, dusenyera ku mugozi umwe. Iki gikorwa nabo nyene bari kubagikurikiranira hafi mu gihugu cose, ntihazogira umuntu yiyaka canke atakaza uburenganzira bwe bwo kwitaba amatora kubera kumbure atoba yamenye inkuru hakiri kare. Amajambo make rero nta mpungenge dufise, iminsi 3 irakwiye kuvyipfuza abishaka, ariko tudasiganye ku nkore ku maso ngo ntivyama vyera de. Hashoboye kuba vyagoye kumva zitandukanye, ariko twizera ko benshi mu Barundi bazoja kuraba izo ntonde. Tuzoca dukosora izo ntonde, hama dusohora intonde ntabanduka, twongere duce dushira abenegihugu ku biro vy'itora. Ibiro vy'itora bizoba bifise amanimero, umwe wese azoca amenya ibiro kanaka atoreramwo. Twongere dutange n'akarata y'uzotora. Hama ibindi navyo ni ibikorwa by'ubuhinga biriko birakogwa. Twizeye yuko umunsi w'urubanza nyezina ibintu bizoba bimeze neza, urubanza ruzogenda neza. Kuba bataye twa dupapuro tumwe bita récépissé
atari icizere mwotanga, uretse ko twari twasabye yuko utu dupapuro twobikwa hadata birashobora gushika tugatakara, ariko turafise ubundi buryo bwo kuraba ivyari byose ku rutonde azoba ariko rero azoba afise nakaranga muntu canke urupapuro rwari rwatumye mwandika, twibaza yuko bitazoba bitakaye burundu umuntu azomutora. Vyohava bigorana mu gihe ataka resepise yoba gifise kamutakaranye akongera kabatari no ku rutonde, aho ndumva ariho byoshobora kugorana, ariko twibaza yuko bitazoshika. Bishitse naho tuzoraba inyishu ibereye dufise ivyemeza koko ko yari yarandikishije ko naho atakaza ka resepise, turafise amaregistre, turafise n'ama carnet d'attestation yari yandikishije koko, tuzoronka umwanya wo kuraba ko yari yandikishije. Ikitazokogwa mbaye ndabivuga imbere y'igihe si yugururwa ryandikwa, ntiyagira abantu baba baza ngo tuzaba twugurura ikindi kiringo cyo kwandikoya, tuzoraba abari biyandikishije ko banditswe ko, kuko bene ibikorwa iyo utavyugaye ushobora kubandanya gutegura urubanza. Rero uwo tuba twatakaranye twibaza ko afise amahirwe menshi, sinohita amahirwe 100%, ariko ni 100%, kuko turafise uburyo bwo gusuzuma ko yari yandikishije, ashoboye kuzoba ari kuri urwo rutonde, kizoba cikoze. Yataye akaresepise ntaba ari ku rutonde, tuzoraba muri ya maregistre dufise ko yoba arimwo nuko atarimwo. Mugo urumva azoca bivuga, tuzobiraba, azovuga ko atisanze ko kandi yari yandikishije, azoduha izina muri ya maregistre dusanganywe, tuzoraba ko ariko dusanze ariko azora amatavya y'amasoro, tuzoheza tumwandike.